Richard Nshimirimana ni umugabo akiri muto akaba yabuzwe irengero afise imyaka 27 gusa y'amavuka haciye igihe gito ashinze urugo mbere agenda asiga uruyoya rwari hafi gukwiza ukwezi. Richard avuka ku mutumba wa Cakaka muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro, akaba yakorera mu gisagara ca Bujumbura aho yadandaza ibirato mu Bwiza kwibarabara rya gatatu, mu gihe urugo rwiwe nago rwari kumutakura kwibarabara rya gatatu. Kwigenekerezo rya 21 Nyakanga mu 2020 Richard Nshimirimana yahamagawe ku telefone hakiri kare cyane mu gatondo, ahamagarwa n'umuntu babonye yitwa Kadogo, araheza arasohoka aja kumwitaba, atera duga hariya kwikaburimbo rikuru ryo kumutakura. Ahageze niho yaciye afatwa n'abagabo batatu, barimwo umwe yambaye impuzu za gisirikare, bacamuterera mu ikamyonete double cabine yirabura ifise ibiyonyene vyirabura, aratabaza arabura gitabara iyo modoka ikiriruka. Amatohoza yacu yerekana ko abamutwaye bari abakozi b'iperereza rya gisirikare, mbere bari bamaze iminsi banarondera uwundi muvyara we yitwa Alain Bashirahishize, yarazwi cyane ku izina ry'itazirano rya Didier Bigirimana. Kuva Richard Nshimirimana afashwe gushika ubu ntagakacira, iperereza rya gisirikare ntigigeze rimwerekana, abategetsi b'u Burundi nta na kimwe bigeze bakora kijanye no kurondeza Richard Nshimirimana, ahubwo bamwe mu biwe bamurondeje bahavuye nabo baterwa ubwoba batangura no kubaho binyegeje. Twokwibutsa kandi ko mu kwezi kwa kane guheze itariki 8 muri uyu mwaka turimwo haciye hanyuruzwa muvyara wa Richard Nshimirimana nawe yitwa Maritino Bashirahishize. Amakuru dufise nayo nyene akerekana ko n'uyu yanyurujwe n'iperereza rya gisirikare. Ivyakorewe rero bano bavyara babiri vyibutsa ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwabandanije ivyaha vy'ubugesera, ibi vyo gufata abantu bagaheza bakabugwa irengero ryabo. Ariko kandi hakaba n'ikindi kimenyetso gishasha aho biboneka ko iperereza ry'igisirikare ritera rigira ikibanza kinini mu mabi ariko arakorerwa abarundi. Uburundi twari tumenyereye bikorwa nabo mu iperereza ry'igisivile tumenyereye bita SNR, ariko ubu G2 no kuvuga ibiro by'iperereza mu gisirikare biriko birakora ibara. Hari abantu benshi cyane turonka abanyuruzwa muri kino gihe, biboneka ko banyuruzwa n'igisirikare. Tukabandanya gusaba abategetsi b'u Burundi guhagarika iyi ngendo iteye isoni, kandi abantu bakora bino bintu bakabihanirwa koko.